nka jewe iyo ndiko ndatwara nk'imoto canke bishitse nkaba mfise nk'umuduga, tukutuku ndayitinya cane gusumvya imoto kubera yuko tukutuku urabona ni ntoya mugabo itwara espace isumba y'imodoka. Kubera yuko maje kubona yuko amatukutuku ngira sinzi yuko abayatwara baba bahoze banyonga amamoto abayumva yuko mu mutwe ijya espace nkoresha ikirundi cane kugira ngo n'abandi batahure nuva yuko ababona ko ujya mwanya imoto icamwo na tukutuki haca urumva rero uzubona wewe yinyavya kujya imoto ikata nawe ugashaka guca kata nkuko imoto ikata urumva rero nza nibaza ati none aba bantu batwaye imoto igihe kirekire kuko ntazi uburinganire bw'ikintu atwaye icarico amenya atanu ndahaca sindahaca kandi abamatukutuku je ko maje kubona ntibazi kugendera ku ruhande oya agendera hano nyene hagati urumva ugasanga ahubwo agomba ave no mu mukono wiwe yateza kuba arimwo aze kwinjira mu mukono w'uwundi urumva ico gituma bizani uko icyambere ushobora kuvuga telefone nimba bakwamagaye kuri telefone kandi uri kuri vola nuravye vitesse urimwo peut-être 40 à l'heure ou 60 à l'heure hanyuma turi telefone yawe ugatangura kuganira kuri telefone ukibagira nimba uri mwibarabara ibyo bintu bikunda kuzana isanganya cyangwa ugasanga uri kuri za WhatsApp uri kuri social media uri kuri vola surtout ça hanyuma nibindi cyangwa muri babiri cyangwa batatu mu modoka muriko muraganira surtout ma weekend ma samedi vendredi comme ça soir ugasanga muri mu byinshi mu imodoka muriko muraganira ibyo bintu bikunda kuzana isanganya mugenda mu gipindi mutera inkuru ziri hejuru mukibagira nimba muri mu barabara kandi uri kuri vola ugasanga bizanye isanganya ibyo bintu bikunda kuba cyane cyane nimba uri kuraganira uri kuri vola ukaganira kuri telefone cyangwa n'inshuti cyangwa muri mwibarabara usanze uwundi ariko araza muraziranye mugaca muhagarika ibintu zeye mwibarabara hagati mugatangura kuganira hanyuma bikazana iyindi sanganya bikazana induzeye ambuteyage mwibarabara ibyo bintu bikunda kuba cyane surtout pour nous les femmes tuvuga cyane tukunda kuganira cyane tukibagira nimba turi kuri vola ibyo bintu bikunda kuza ugasanga nk'imodoka iri nk'abagore batatu umwe wese azana inkuru ziwiwe ukaca usanga igipindi cyaryoshe ukaca bagira yuko uri kuri vola ukaza kwica abantu canke nawe ubwawe ukigirira nabi Roy TV. Ndabaramukije abantu mwese mukomera kurikirana Roy TV Burundi ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV uno munsi n'umunsi special turi mu kiganiro umutekano w'ibarabara ni ikiganiro cerekeye iki kijanye n'iki ni ikiganiro tumaze gutangura kubashikiriza nka Roy TV Burundi kidufasha kumenya amategeko y'ibarabara ajanye no gutwaza canke se ukunyonga ivyuma vyose hari nk'amamodoka amapikipiki imiduga minini na mitoya amatukutuku mwibarabara tukamenya ati mbega ivyitonderwa n'ivyahe kugira ngo uje mwibarabara mbega amategeko agenga ibarabara nayahe mbega arubahirizwa canke ntiyubahirizwa namba yubahirizwa ni vyiza atubahirizwa naho duhanura iki canke se hokogwa iki mbega kugira ngo umutekano w'ibarabara ube mwiza mu mpande zose hasabwa iki ku ruhande rw'abagenda n'amaguru abatwaza canke se abarundi bose banyura mu barabara muri rusangi nakuzanira abatumire babiri umumama ari hano n'umusore ari hano basanzwe nabo nyene bafise ivyuma batwaza mu barabara barafise byinshi baza kutuyagira kubijanye n'umutekano w'ibarabara canke se icokogwa muri rusangi ibijanye no kunyura mu barabara n'amategeko y'ibarabara code routier muri rusangi reka ndabakire kuri micro za Roy TV babanze babaramutse babidondore kugira ngo mubamenye je nubwo no bantabazi reka mbanze nsabe reka mbere kuri uno musore abanza baramutse hama abidondore turakwakire kuri micro za Roy TV murakoze cyane ku batanzi izina ni Bayiramye Daniel
murakoze rero kumpa ikaze kuri Roy TV. Ego. Daniel asanzwe akora iki? Mbona umu entrepreneur. Ego. Sanzwe nkorana n'ihinguro mpuzamakungu bita Forever Living Product, ndibaza abantu benshi bararizi, rikora muri domaine ya santé na bien-être na liberté financière. Ego. Byiza cyane, turagushimiye kubona watwemereye kuza kuri micro za Roy TV. Reka twakire n'uno mu mama. Urakoze cyane. Abidondore abaramutse. Njyewe ndi Mama Aziza, ndi umucommerçante. Mama Aziza plutôt ni mama commerçante. Uno musi turi mu kiganiro umutekano w'ibarabara. Mbega mwumvise umutekano mwumviki? Iyo numvise umutekano kuri jewe numva amategeko. Nuva yuko iyo tuvuze umutekano hatabaye amategeko n'umutekano ntuboneka. Rero umutekano washobora guhungabana kubera yuko hatabayeho amategeko. Rero majambo make umutekano iyo ndawumvise numva amategeko. Ego. Byiza cyane. Mama Aziza, iyo twumvise umutekano w'ibarabara, dushire ko w'ibarabara, uca utahura iki? Candahura ibya bindi bita mu Gifaransa code de la route. Abategeko ingene ushobora kugendana n'imodoka cyangwa moto cyangwa velo. Byiza cyane. Mu mutekano w'ibarabara rero dusone tuzi yuko hariho amategeko y'ibarabara. Amategeko yabaye elabore kugira ngo abantu bose bashaka kuja mu ibarabara, niyo mpamvu imbere yuko bagwana permis de conduire babanza kwanza kukwigisha ukamenya uragiye mu ibarabara mbega uzokwitondera iki, kuko ibarabara ricanga abantu benshi kugira ngo ntuteze isanganya nawe ubwawe ntiwiteze iki isanganya. Mbega muri rusangi tuko turaraba situation ukuntu imeze ngaha mu Burundi cyane cyane ngaha i Bujumbura, mu bantu bose banyura mu mabarabara, eske ajya amategeko y'ibarabara mubona yubahirizwa? Ku ruhande rw'iwanje bivaye n'ivyo maje kubona mu ibarabara, ntabwo amategeko yubahirizwa nkuko vyategerezwa, kubera yuko ndamaje gutembera mu bindi bihugu bitandukanye nkabona ingene bubahiriza amategeko y'ibarabara. Twebwe rero turacari kure cyane cyangwa se turacari inyuma mu bijanye no kubahiriza amategeko y'ibarabara. Baba banyonga amakinga, yaba banyonga amamoto, yaba batwara imiduga, ntago vraiment novuga ati biratera intambwe, biracari inyuma gose, ahubwo barakwiye guhimiriza no kwigisha, guhugura abantu batwara ingendeshwa nk'amakinga nkuko nabivuze, amamoto n'amamodoka, kubera yuko benshi usanga baja mu ibarabara batazi n'ivyo barimo. Hariho umuntu usanga yigiye imoto canke imodoka iyo yonye nta mategeko yigeze yiga, mbwa permis arayifise agaca aja mu ibarabara. Ivyo rero kenshi nagiye kubibona gute, kubera yuko umuntu no munsi atwara namba ari kinga canke namba ari moto canke umuduga ntazi n'iryari signe routière zikora. Urumva nova yuko urasanga umuntu aje n'umuduga arabona signe ngaho onye zimwemerera ko adashobora kurengana aho hantu hemerewe kurengana umuntu w'amaguru, mugabo ugasanga ariko araforsa, ugasanga ariko aragukubitira amasoni. Urumva ngo mubise kandi wewe uri mukuri. Urumva rero kenshi nabonye barahohotera cyane abantu bagenda n'amaguru cyane cyane, kubera yuko ni kenshi nama nabonye nk'aba amabisi cyangwa batwara imiduga minini hari uturongo bashira mu ibarabara twerekana ko aho hantu hagezeho umuntu arengana w'amaguru. Urumva kandi arabona yuko wamajije guhonyora mu mustari, mugabo ugasanga ariko arakuvugiriza isoni. Muri ico gihe rero mbona yuko amategeko bamwe ntago bazi carico. Hariho abatwara ibigendeshwa mugabo batazi n'iryari nzokurikiza zijya signe routière. Nuko rero je ndabibona n'ukuri uko ndabibona vraiment twacari inyuma cane rero gose mu bijanye no kubahiriza amategeko y'ibarabara. Ego. Hari abantu benshi bakunda kuvuga bati abantu b'amaguru bari muri bamwe batuma amasanganya ati abantu bagenda n'amaguru hari akajagari batera mu ibarabara bikashobora gutuma nabajye abantu bari kuri vola bakora amasanganya. Mama Aziza,
woba umaze kubona yuko abantu bagenda n'amaguru bashaka nabo nyene guteza amasanganya? Tuvuge duti jewe ndiko ndarengana n'amaguru, hariyo amakosa nokora agashobora gutuma umuntu ari kuri volant akora isanganya? Ibyo birashoboka, birashoboka kubera la rue de fois umuntu ashobora kuba ari stressa ariko arihuta kugenda ahantu narabe neza amaferuje amafevere akigendera gusa hanyuma ugasanga isanganya ryabayeho. Ari uhundi afise induzeye présence d'esprit akaraba ingene ariko aragenda, akaraba urugendo rwiwe n'urugendo rw'imodoka cyangwa amamoto, ikinga, cyane cyane ngaha mu Kamenge hariho ibintu byinshi bigenda mu ibarabara, hariho moto, hariho bajaji, ugasanga wihuta kujabuka ibarabara, ugasanga wamaze kugenda kubera na modoka ihari, imoto nayo ikaza. Hanyuma muhuriye n'imoto iri muri vitesse, nawe uri muri vitesse kubera ujabuka ibarabara, biba birazanye isanganya cyane cyane. Hanyuma je nari kuvuga ko yari kuba neza kubera ariho amasinye mwibarabara, hariho amasinye ku mapoto ahantu andika stop, ahantu bakwerekana sens unique, ahantu bakerekana imodoka zishobora kurengana. Hanyuma ugasanga biriko birazana akajagari kubera nda mwanya bafise wo kurekera abantu b'amaguru nabo barengane mwibarabara, bikazana induzeyo amaksida ikaba menshi mwibarabara. Hari abantu bakunda kuvuga bati abantu bagenda n'amaguru hari ukuntu ushobora gusanga umuntu yambaye ekuteri mu matwi zivuga cyane, wowe namba uri kuri volant ukagerageza kuvuza isonete kugira ngo ave mu nzira ariko yewe ntakumve. Rero hari n'abantu usanga akenshi namba afise ishavu kuko abantu ntituremwe cyo kimwe. Hari umuntu aba yifitiye stress ari kuri volant yumva nyine siwaho n'abasashise muhira, rero namba wambaye izo ekuteri akakubwira ati tubisire turengana, akabona sibyo urimo uri gusa ku muziki, hari ukora ikibakaca kubera avuga iki tubise turengane ngaha dufise ama stress, namubona urenganye nko kujyabutse ukazibona urakwese ngo ngura iki kuje kureba abashoferi acakoreka ati we ntubona aho rero ni umutekano wibarabara. Turafise abantu batwaza amatukutuku mu gisagara ca Bujumbura n'amakinga, ari bigane nkunda gukora bakambwira bati amatukutuku ahanini aratera amasanganya. Mbenga mubona namwe ko byo bari byo ko amatukutuku nayo ashobora kubatera cyane mu masanganya, ashobora kuba akunda kwibonekeza? Nka jewe iyo ndiko ndatwara nk'imoto cyangwa bishitse nkaba mfise nk'umuduga, tukutuku ndayitinya cyane gusumbya imoto kubera yuko tukutuku urabona ni ntoya mugabo itwara espace isumba y'imodoka. Kubera yuko maje kubona yuko amatukutuku ngira sinzi yuko abayatwara baba bahoze banyonga amamoto, abayumva yuko mu mutwe ijya espace nkoresha ikirundi cyane kugira ngo n'abandi batahure, nuva yuko ababona ko ujya mwanya imoto icamwo na tukutuki haca, urumva rero uzubona wewe yinyabya kujya imoto ikata nawe ugashaka guca kata nkuko imoto ikata, urumva rero nza nibaza ati none aba bantu batwaye imoto igihe kirekire kuko ntazi uburinganire bw'ikintu atwaye icarico, amenya atanu ndahaca sindahaca. Kandi abamatukutuku je ko maje kubona ntibazi kugendera ku ruhande, oya agendera hano nyene hagati, urumva ugasanga ahubwo agomba ave no mu mukono wiwe yatereza kuba arimwo aze kwinjira mu mukono w'uwundi, urumva ivyo rero ndamajije kubibona kenshi. Rero navyo nyene biri mu biteze isanganya, si tukutuku gusa n'abamamoto. Hama ikindi maje kubona ntibaramenya ni ryari nkoresha iyi vitesse, urumva nuko uva yuko urasanga ahantu umuntu ashobora kubona yokoresha nka vitesse ya 20 rom canke ya 40 canke 60, ugasanga umuntu ariko yandika 80 60 ore ari kugenda muri arere ya 20. Uva yuko rero ntibaramenya ati nshitse ahantu hari abantu benshi ngenda gute, ngenda muwahe muvuduko, yaba uw'imoto uwikinga we urumva nta moteri birimwo arashobora guhagarikira ahashatse, ariko uw'imoto mere ku moto uw'imodoka
uwa tukutuku abo bantu ntibaramenya ni ryari nkoresha iyi arera urumva niyo mpamvu rero uzosanga umuntu kubera n'ubuzima yibereyemo abantu no munsi bafise ama stress bafise ibibazo bagenda urasha kubona umuntu ari mu ibarabara servo yiwe atarijiri urumva ifite ama stress nk'igihumbi voilà rero nka wewe uri kutwara iyo ngendeshwa nukwiye kwirinda gusumba ujya w'amaguru kubera yuko ujya je ndamaje kubibona vraiment ni keshi nama nahagaze umuntu nkabona yinjiye mu ibarabara ntazi yuko yinjiye mu ibarabara ariko arigira gusa umugongo utamugonga biragusha ni wewe uriye kuba attention ukavuga ati rero aha namba nshitse ahantu hari abantu benshi ngenda mu wahe muvuduko kuko hari igihe udashobora gufata emergency kubera bivanye n'ingene wari wiyirutse iyo rero iri kuragenda buke buke biroroha cyane guhagarara gusumbaho kugenda ku muvuduko munini rero abantu sinzi ko ari uko turi mu kinjana cihuta c'umuvuduko urenze n'abantu mu mitwe bace bagira imivuduko abayumva ko wewe yonyaruka mu vyagiyemo mbwa ntiyumvire yuko adashobora gushika yagiye kubera umuvuduko yakoze rero nk'ahantu nkunda gutembera henshi benshi bakoresha umuvuduko urengeje kandi ari ahantu haba hari population y'abantu benshi donc urbanisme usanga aho hantu abantu ari benshi urumva mu ibarabara usanga uruja n'uruza usanga rero wareka akoresha umuvuduko urenze rero nibaza yuko abantu bashaka kumenya ni ryari nkoresha umuvuduko mbega ndi hehe wowe utwara ico cuma n'ubukwiye kuvyiyumvira kuko abantu benshi bagenda n'amaguru bobo ivyo yishiramo ko mubona urumva araza kunkatira canke ahagarare ego niko biyumvira oro w'amaguru harigo hari abiyumvira ati frere ashobora kwanka niyo mpamvu bisa yuko wama wikingira ava yuko ugira accident ego hari ama accident menshi tukunze kubona yibonekeza ugasanga ayo ma accident yatewe n'umuntu ari kuri vola hari amakosa abantu bari kuri vola bahora bakora twihojeje n'umuvuduko hari yandi makosa abantu usanga bari kuri vola ugasanga uyo muntu vraiment abikoza bizi kandi arazi ati iki kintu ko ndagikoze kirashobora gutuma habisanganya ni menshi nkamo kuba yamukoreye mu barabara ngira muraza kuyagira byinshi mama aziza hoba hari amakosa uzi abantu baba bari kuri vola bakora ashobora gutuma bateza isanganya bakagonga ico gituma bizani uko icyambere ishobora kuvuga telefone nimba bakwamagaye kuri telefone kandi uri kuri vola nuravye vitesse urimwo tu peux être 40 à l'heure ou 60 à l'heure hanyuma turi telefone yawe ugatangura kuganira kuri telefone ukibagira nimba uri mu ibarabara ibyo bintu bikunda kuzana isanganya cyangwa ugasanga uri kuri za WhatsApp uri kuri social media uri kuri vola surtout ça hanyuma nibindi cyangwa muri babiri cyangwa batatu mu modoka muri ko muraganira surtout ma weekend ma samedi vendredi comme ça soir ugasanga muri mu byinshi mu imodoka muri ko muraganira ibyo bintu bikunda kuzana isanganya mugenda mu gipindi mutera inkuru ziri hejuru mukibagira nimba muri mu ibarabara kandi uri kuri vola ugasanga bizanye isanganya ibyo bintu bikunda kuba cyane cyane nimba uri kuraganira uri kuri vola ukaganira kuri telefone cyangwa n'inshuti cyangwa muri mu ibarabara usanze uwundi ariko araza muraziranye mugaca muhagarika induzeye mu ibarabara hagati mugatangura kuganira hanyuma bikazana iyindi isanganya bikazana induzeye ambuteyage mu ibarabara ibyo bintu bikunda kuba cyane surtout pour nous les femmes tuvuga cyane tukunda kuganira cyane tukibagira nimba turi kuri vola ibyo bintu bikunda kuza ugasanga nk'imodoka iri nk'abagore batatu umwe wese azana inkuru ziwiwe ukaca usanga igipindi cyaryoshye ukaca bagira yuko uri kuri vola ukaza kwica abantu canke nawe ubwawe ukigirira nabi hari n'ikindi kintu nokongerako hariho abantu aja kuri vola inzoga zigera ugasanga uyo muntu yaborewe ku buryo namba yari yicaye hariya ahava agomba atembe akaca ashikira kuri vola kandi murabizi kenshi abantu banywa inzoga iyo yaborewe mood yahinduka
hari umuntu ubona yitonda deke yanyweye inzoga akaca avyura esprit akaba nk'igikoko. Rero namba hora witonda ugenda uri attentif canke attentive uri kuri vola, niwumva ko niwamara kuboregwa ukuntu uza gufata vola atarico kimwe na kurya wahora uyifata utanyoye. Rero no kunywa abantu bakarenza urugero ukaboregwa hama ukaca uja kuri vola n'amakosa, kuko uzovuduka rimwe usanga urisha abantu atari ivyo wari wateguye. Kandi baza ko n'amategeko arabihana kuja kuri vola waborewe. Arabihana. Turazi ko dufise amasinyo routier canke se amapano routier aba ariko udusinyo twerekana ataha bimeze uko. Mbega ajya amasinyo routier nk'ayo muzi mubona ngaha mu Burundi, kuko amasinyo ni menshi aya hari mu Burundi, mugerageza kuyasigurira abantu nk'ajya amasinyo tubona ku mapano n'ukuntu akwiye kubahirizwa ku bantu bahora bayinyoha canke se bakayirengagiza, bashoboye kuyubahiriza kugira ngo umutekano w'ibarabara umeruko. Nka jewe hariho stop ibikwereka ahantu urahagarara, hanyuma hariho iyindi usanga bakwereka umuvuduko ugiramwo bivanye n'ahantu ugeze. Hariho izindi sinye ziba zikwereka ati urashaka kuja droite canke à gauche. Hariho izindi sinye ziba zerekana ko ugiye muri sens unique, nuva yuko ugiye mu ibarabara utemere gucamo. Ariko uno munsi abantu ntibamenya ati ni ryari nja muri iri barabara, ni ryari nkata. Hama ikindi kintu maje kubona abantu ntibaramenya neza aho baparika, parking ntaramenya ati mu ibarabara ahandemeye kuhahagarara cyangwa nemeye kuhahagarara. Sinzi ko ari kubera tutubahiriza amategeko, mugabo maje kubona abantu benshi baravyora amategeko. Amategeko ariho kandi aratonze neza, mugabo nasanze sinzi ko hatabaye ihugurwa rikwiye canke benshi ntibaba baranavyize, numva yuko barabivyora. Numva yuko n'ibintu nama nabonye kenshi nibyo twavuze bya vitesse n'ibiki, ntaramenya ati ni ryari marika ahantu, ni ryari nta parika, ntaramenya ati iyi sinye bashizeko isigura ibi. Hama ikindi nza mbona ni indicator, ama priorite. Urumva ugasanga umuntu agiye gukubita priorite hageze ko yinjira akata, sibyo? Aho yari kuvuga ati yamara ndeka ndakumenyesheje, nova namba ari priorite ni ikintu cerekana yuko ndakumenyesheje ko ngomba nje mururu ubumenyesheje uw'inyuma. Urumva ati burya ngira nkatire hata. Urumva rero benshi aza kwerekana ico kimenyetso cerekana kaza gukata yamajije kuhagera. Oro wari gusiga niburi nka 6 metre canke 10 metre, sinzi urugezo bategekanije vanye n'amategeko, ariko uko ndabibona nuko ndabizi ntago watereza gukubita indicator ari kushitse hano winjirira. Harige rero wa wundi yawe yari nyuma zawe yarazi yuko wowe ubandanye ukikubita priorite uciye winjira. Nivyo nahubwe vyari vy'amatukutuku, hariho n'abadakubita priorite ukazubona umuntu arinjiye bati no muntu yanyoye ibiki, zagenze gute, ntazi ahantu kategeza kwinjira namba ruhanda agira katiremwo, nazi ati ndateza kwerekana sinye ava yuko ndahagera hama mbone kwinjira, waragenda gusa uzubona yinjiye. Rero ivyonye mu bigwiza amasanganya nk'imodoka zikunda kugongana, usanga tukutuku yagonze imodoka canke imodoka yagonze tukutuku canke by'amakinga n'abama moto, kenshi nagiye kubona biva kuri zijya indicator ya priorite. Benshi ntibaramenya ni ryari zikora, no zikoresha gute, ntibaramenya ati nuwahe mwanya no kwiha kugira ngo menyeshe kare ujya ari nyuma zanje ko ngomba ninjira. Kandi iyo utabikubise agiye usanga nujya yari mwari ujya ruhande ugomba ukatiremwo aciye akugonga kubera iki wamumenyesheje. Voilà. Hama ikindi kintu maje kubona nk'ahantu hageze mu cross, urumva umuntu ugasanga yataye umukono wiwe yategeza gukatiramo, sinzi ko ari amabarabara mato, sinzi ko ari iki, mugabo usanga aravuye mu mukono wiwe yari gukatiramo agiye kuza mu wundi mukono w'undi muntu. Niyo mpamvu usanga kenshi bagonganiye micros. Ego namwe avuze ati by'inzoga n'ibiki iby'amatabi n'ibindi, kwa matabu no munsi rashobora gutuma abantu
bashura mu mutwe ni menshi urumogi n'izindi n'ibindi bintu byinshi ubu basigaye banwa ntorinda gutonda benshi barabizi ibyo banwa ariko ibyo n'amasinya rutiyeri icyo kintu sinzi ko gikwiye guhera ku mutumba sinzi ko gikwiye guhera mu izone canke mu ntara nabyo nzi mugabo vraiment abarundi barakwiye kujijuka bakamenya amasinye ico akora hama namba ari utwara moto namba ari utwara umuduga kirazira ko utwara imodoka uzi ko priorite zidakora kirazira yuko uja mu ibarabara utazi ko amatara yawe atonze neza ugasanga imodoka iguma yigira mu ibarabara hakitara rimwe ujyanye iryo tara rafise aho rishobora kugeza umuzungu yakoze amatara abiri ko ashobora kubonesha ahantu si kijuju urumva yari afise impamvu namba wakije amatara abiri umuntu ashobora kubona umwangaza akavuga ati n'ahari mu ijoro hajya ahantu hari danger ifo iko ngabanya vitesse canke iki rero nka je nakunda kugenda kenshi tugiye nka ruguru nko mu ijoro narabona ko usanga umuntu nta itara rimwe niryo ribona naryo nyene ribona buke ukazusanga umuntu vraiment utitajije ngo ugende ku ruhande rwawe neza ugasanga muragonganye hama ikindi n'umuvuduko urenze benshi bageze mu cross ntago bazi kumenya ati mu cross ngenda kuri uyu muvuduko kenshi nama nabonye nyene bagongana hama ikindi nugushaka kwihuta kwerekana yuko wowe uri umuhinga mu byo gutwara waje ushaka kudubura umuntu mu cross cyangwa ugasanga uri kumuduburira ahantu haga urumva hama ikindi nabonye ni bya bindi byo kwihagarara ko abashoferi barasuzugurana nta mushoferi yemera uwundi arabavuga ati umushoferi ashaka kumusaba inzira bivanye wewe n'ibyo ugiyemo ugasanga ari karakwima inzira ukamusaba inzira waguma yigira sinzi ko ari kuri apere sinzi ko yanyoye inzoga sinzi niki ugasanga yuzuye ibarabara n'umukono wiwe yateza kugenderamo yawutaye ariko agendera hagati ukavuza amasoni ukagira iki sinzi ko ari kugara ku bantu ku bandi ariko vraiment amakosa ndakunda kuyabona basanga uramusabye n'inzira ati ndengane aguma yigira ahubwo byakunduka namurengana ko akaguma kwirabira abona umenga sinzi ibyo urimo nk'abashoferi batwara ibiduga binini uri mu kaduga gato aragusuzugura ababona umenga uri nk'akatome urumva urakana nyene kakanyegeri ati rindira reka ibyo urimo ati wedo gakangusanga akakwita ibono iki kubera wabona ari hejuru nawe uri hasi urumva rero harakwiye kuba kubahana harakwiye kubaho kumenya amateko y'ibarabara harakwiye kuba umuntu atwara igikoresho mu ibarabara gikontroye neza niyo mpamvu iyo bavuze controle technique nibaza yuko habakwiye kwisungwa amatara ibiki byose bakaraba ko icuma cy'umuntu gikwiye ego hama ubunya abantu benshi basigaye biyemera ngo jengo no kugongo ndafise assurance ugasanga umuntu ngo jengo sisenkani mira ngo ndiha gusa ngo canja kudeklara ngo ibindi nguri imenya urumva nibaza yuko dukwiye kubahana nambo jya muntu abaguze icya cyuma kimugoye ntubuzi strago yaba yaraciye mu kujya cya cyuma kironke ego urashobora kumugonga ariko nawe umugonze wibaza we ni utononekara nawe urashikiye nk'abantu rero usanga atwara nk'icuma cy'ubundi avata gishaka cononekara biramusha nibaza rero ko hakwiye kubana cyo kiba kiri très important hariyo n'ikindi kintu nshaka guhereza ko ku bantu baronka amapermis batayamerita ugasanga permis mu kuyirondera wirondeye umunsi uyu urarayironse amategeko y'ibarabara nta kintu na kimwe uyaziko wowe gusa kubera yuko bamaze kumenya ukuntu vora bayifata ukuntu ukata n'ukuntu usubira inyuma n'ukuntu parika sefine ibisigaye ntibikuraba mama Aziza ni cya kintu hanura abantu baronka amapermis by'ukuri atanyigisho zikwiye baronse kugira ngo baje mu mabarabara cyo ikintu ushobora kuvuga premièrement avayo kuronga permis bashobora kukugirisha ikibazo bamenye ko urazi kugendesha imodoka cyangwa imoto cyangwa akabajaje ibintu ngibyo bakakwerekana ingene ushobora kubigenza hanyuma ukamenya amakode de la route ukamenya byose aha ashobora gukata aha ashobora kugira uku
nimba ninjiye hagati na hagati y'ibarabara donc ari direction shaka kugendamwo ukasa amatara ya priorité kubera abantu bamenye ko uri muri priorité. Deuxièmement ingene Daniel amaze kuvuga kubera contrôle technique. Contrôle technique irakenewe cyane mu bashoferi kubera abantu benshi bagendesha imodoka batazi contrôle technique, nibazi kwasa amatara, nibazi kwasa clignotant, nibazi ikintu na kimwe, ugasanga gusa ari kuri vola nazi ikintu na kimwe, nimba amatara araka, nimba yazigiye gose navyazi we akigendera gusa. Ibyo navyo bizana ikibazo cy'amaksida menshi, bikazana ugasanga ari umushoferi kandi namenya amategeko y'ubushoferi, afise permis de conduire kandi nazi gukondwiza imodoka ingene bishoboka kugenda. Ibyo navyo bizana amakajagari cyane, kandi ku bapolisi ugasanga abapolisi bagufashe ugatangura kuvuga menshi kubaruta, kandi bamaze kubona ko ari ibintu uri mu makosa, naho ugatangura kuvuga menshi cyane, nabo bakaronga ingene bashobora kugucamwa amafaranga kubera ibintu utazi wabigize kandi nabyuzi. Ni kubera gusa ubuyuwayi bya bindi abakongomani bavuga niko mu yuwayi. Ugasanga umuntu ariko aragira ibintu bidashoboka mu nduze mwibarabara. Nziza cyane, reka ndabashimira aba invite banje kukuntu bugurutse mu kuyaga kubijanye n'umutekano w'ibarabara. Ndakwibutsa yuko namba uri mu motard, utwara tuk-tuk, utwara taxi voiture, utwara imodoka yiwawe canke bus canke n'ivyo biduga binini, ndibaza namba umaze igihe uri mu barabara, amategeko agenga ibarabara uramaze kuyamenya. Rero ico dusaba, igihugu cyacu Burundi ni igihugu ciza, ariko biradusaba yuko natwebwe ubwo bwiza tububungabunga, kuko namba uvuye muhira ugiye kuronderera umuryango uri kuri vola ukaza gutaha wakoze isanganya, harige nawe bigukorako swate ukaripfiramwo canke ukabika imuga bakagutana bakumanika amaguru hejuru canke bakagutana direct no muri morgue. Urumva ko umuryango ubusize umupfakazi, ubusize n'imfuvyi. Namba uri umusore uba nawe ucuvyumva nta n'izina ubusize. Rero bisaba iki? Umuntu wese mu ruhande rwiwe no mu kibanza ciwe twige kubahiriza amategeko y'ibarabara. Namba ndiko ndagenda n'amaguru, nubwo biyosanganya simbe ndayiteje, jewe namba ndiko ndagenda n'amaguru ngerageze mbega ndiko ngenda n'amaguru aha hantu hari safe yuko no hajabukira, mbega ko mfise écouteur biri safe, sinozikura nkaza kumviriza ngeze muhira. Cyane cyane abanyeshuri, washaka kubona umunyeshuri avuye ku ishuri, namba hajya kushira aba yarusha akavuga ni niyo mboneye gukoresha telefone, aca kubitamo écouteur aho nyene agenda n'umuziki no muhira, nubwo imodoka yoza inyuma ikagira iki nta na kimwe yumva. Rero twikebuke, amagara yacu nitwege turi responsable n'ubuzima bwacu, twege turatera kugira ngo ubuzima bwacu tuburinde, twongere kandi tubungabunge igihugu cyacu. Uburundi ni jewe, Uburundi ni wewe. Ibi tubona ni nyubakwa gusa, ariko twega abarundi tudahari Uburundi ntibwobaho. Mu mpande zose abatwaza ivyuma amategeko murayazi, muyakurikize. Abagenda n'amaguru mwirinde uko munyura mu mabarabara, aho mujabukira murahazi, haba hariho amasinyo bagiye barashira bataha abamaguru barashaka kurengana, atuma kuvuzira kizo firimbi. Mugabo wewe uri hehe? Uri muri droit yawe, uri mu mutekano wiwawe, nubwo vyo ntibikuveko. Kandi twige no kuraba hirya no hino, ngomba njabuke, eske imodoka igeze he, iranyegereye cyane canke iricari kure, mboneho kujabuka. Ikindi twirinde kujabuka twiruka, hari umuntu mu kujabuka ava hari agakubita umurindi megani muri 100 metre yiruka. Genda buke bukira baki imodoka iri hari yakure, hama ujabuke witonda. Ushaka gusanga uri mu mama wikoreye ibintu, uri kurapambana n'ubuzima, ukaca ukubita umurindi wiruka uri kurajabuka, kandi do plus urikoreye cyangwa urahitse. Ese kurakunda ubuzima bwawe? Yari Bella Shakaro kuri micro za Royal TV mu kiganiro umutekano w'ibarabara. Ni kiganiro tuzana yatubashikiriza kugira ngo tugume tuributsanya amategeko y'ibarabara nico kugwa, kugira ngo ayo mategeko n'uwo mutekano w'ibarabara turinde mu mpande zose. Behind camera Pasi Pro, reka ndamubwire nti coup de chapeau. Nishimira cyane n'abatumire banje kuba baba umwanya, bataye akazi, barafite ayandi magahunda yo gukora, ariko bayarese bavuga bati reka tumwitabe Bella Shaka kuri micro za Royal TV. Ndabashimire cyane rero, Imana ibahezagire. Murakoze cyane.
Mama Aziza Imana iguhezagire. Ego urakoze cyane. Ego turabashimiye rero mwadukurikiranye mwese mugire aho muba mwubahwe. Bye bye. Bye. Tangwa muri Holy TV ibisozo tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe tutarabona uterekwa no kuramba nirunyaragasa duhurire muri Roy TV Mama